Mukije udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri ya nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV no tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, uburimye ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Rero icyo uba utegerezwa wewe no gufyona subscribe cyangwa se sabone bivanye n'urimo ukoresha rero kuri YouTube kugira amakuru ajya gushikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo kuba wabonye notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Tudatevye reka tubagezeho ingingo nkuru ya makuru agira yibande ko Colonel Moise arakaza batazira nyeganyega yarekuwe. Ese vyageze bite? Naho mu yandi makuru abantu barenga 180 barahohotewe, harimo abarenga 110 bishwe mu mezi 3 kubwishira hamwe Ligue Iteka. Rero aya makuru ndetse n'ayandi yose tutabashije kuyabagezaho muri izi mfunyapfunyi niyo tuje kugira ngo tubashikirize maze tubagezeho ku buryo bw'idonido. Reka tudatevye tubagezeho idonido ry'aya makuru. Colonel Moise arakaza muri Bururi batazira nyeganyega yarekuwe. Bururi, Colonel de Police Moise arakaza azwi nka nyeganyega yararekuwe kuwa gatatu igenekezo rya 15 ndamukiza 2026 nyuma y'umutaga, inyuma y'amezi menshi yaramaze apfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi mu ntara ya Burunga iri mu bumanuko bw'u Burundi. Iryo rekugwa ryakurikiye ingingo yafashwe na sentare isubiramwo imanza ya Bururi yamuciriye ihadabu ry'umumiliyoni w'amarundi imwagirije icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Kubw'amakuru ava mu butungane i Burundi, kubera ko parake itunguruje ingingo yaciye iba ntabanduka bituma ca arekurwa. Twibutse ko Moise arakaza yari yafashwe muri Myandagaro guheze mu Rumonge, muri iyo ntara nyene yagerezwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Nk'uko amatohoza yavyerekanye, yariko aratwara imodoka yari yahinduwe mu buryo bwihariye kugira ikorwemo urudandazwa rw'amagendo y'ibitoro bivuye muri Tanzania. Uburundi bukaba bumaze imyaka irenga 5 mu ngorane z'ibitoro, bigatuma urudandazwa rw'amagendo rugwirirana. Igihe yahagarikwa mu Kigwena bivugwa ko yateye ubwoba abapolisi bashejwe umutekano wo mwibarabara bariko baragerageza gufata iyo modoka. Kuva afashwe yarapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi arindiriye ko urubanza rwiwe ruhera. Uretse uru rudandazwa rw'amagendo, Colonel arakaza avugwa mu mabi atandukanye ajanye no guhonyanga agateka kazina muntu mu makomine atandukanye yahoze ari intara ya Bururi, harimwo Mugamba na Mutana hamwe n'abandi hose yakoreye. Irekurwa ryiwe rivugwa ko vyinshi mu bijanye n'akazoza kiwe mu kazi, mu gihe atanga ingo n'imwe yo kumuhana mu kazi yigeze itangazwa, nubwo hari ivyo yagirizwa bikomeye. Kubwa bamwe n'ababikurikiranira hafi, agacerere k'indongozi mu ntwaro no mu butungane kerekana igipfungu cama kigaragaza mu madosiye amwe yavugwamo intwazangabo zijejwe umutekano.
rero reka tudatevye tubandanye no kuri iyi nkuru yindi. Naho mu Burundi nanone abantu barenga 180 barahohotewe, harimwo abarenga 110 bishwe mu mezi atatu kubw'ishirahamwe Ligue Iteka. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Ligue Iteka ryerekanye icegeranyo giteye impungenge agateka kazina muntu kifashe mu Burundi mu mezi atatu ya mbere ya 2026, aho abantu bashika 182 bahohotewe mu buryo butandukanye, harimwo abantu 110 bishwe. Muri ico cegeranyo iryo shirahamwe rya kera mu bijanye no guharanira agateka kazina muntu rivuga ko ibintu vyifashe nabi cane. Ni imiburiburi abantu 110 barishwe, harimwo 60 batowe ibiziga. Muri abo bapfuye 86 n'abagabo, 25 n'abakenyezi. Vyongeye haranditswe 40 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, harimwo gufata ku nguvu abana 30. Niko ico kegeranyo civuga. Ligue Iteka irongera ikavuga ko abantu 8 bahohotewe mu buryo bubabaza buteye isoni canke buhonyanga agateka kazina muntu. Abantu 14 banyurujwe canke babuzwe irengero. Abantu 9 bafashwe mu buryo bunyuranye n'amategeko. Yose hamwe amahohoterwa 182 niyo yibonekeje muri ico kiringo. Nk'uko iryo shirahamwe ribivuga, abenshi mu bahohotewe boba ari abo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi canke abashira ahabona amakosa y'ubutegetsi. Ariko kandi rirerekana ko n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uri mu bahohotewe. Abanywanyi 6 ba CNDD-FDD barishwe, 2 banyurujwe, 8 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, 3 barakomeretswa. Niko ico cegeranyo kivuga. Ligue Iteka iraganiriza bamwe mu banywanyi b'umuhari w'imbonerakure urwaruka rwa CNDD-FDD, bamwe mu bajejwe intwaro, abo mu rwego rw'igendereza hamwe n'abapolisi kenshi bavugwa nk'abakekwa kuba inyuma y'ivyo vyaha n'ubwicanyi bikorwa. Ico kegeranyo kiravuga kandi kubijanye no kwihanira canke kwihora. Kubw'umurongoye Ligue Iteka Ancheli niko yagize, ivyo vyerekana ikibazo gikomeye mu bwahinduwe ikibazo gikomeye mu bijanye n'intwaro ibereye. Abavuga ko ubutungane bwahinduye igikoresho bukoresha kandi bukorera ugutoteza abantu, aragabisha ko ibintu bishobora kurushiriza kuba bibi hamwe atagikozwe. Akabona ko umwaka wa 2026 ushobora kuzoba urimwo ubwicanyi bwinshi kurusha iyiheze. Gitega kw'isonga mu bwicanyi. Ico cegeranyo gishira intara ya Gitega iri hagati mu gihugu kandi irimwo umugwa mukuru wa politike kw'isonga mu turere dukorwa ko cane, hahishwe abantu 37 mu mezi atatu. Igakurikirwa na Bujumbura iri mu burengero bw'igihugu kandi irimwo umugwa mukuru w'ubutunzi, harugwamo abantu 30 bishwe. Intara za Burunga, Bumanuko, Buhumuza, Umuseruko, Butanyerera mu Buraruko zabayemwo ubwicanyi 18, 14 na 12. Ligue Iteka irongera ikavuga ko Bujumbura iza kw'isonga mu bijanye n'abanyurujwe n'ababuriwe irengero. Iryo shirahamwe rirababazwa n'ukuntu amatoza akorwa kuri ubwo bwicanyi ari make cane, rikavuga ko
ukudahana biguma vyiganje. Akamo k'amatohoza yigenga rigiteka isaba indongozi z'u Burundi kubahiriza uburenganzira shingiro harimwo n'uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira ku mubiri n'ubwigenge. Irongera igahamagarira amatohoza yigenga n'ingingo zifatika zo guhasha ukudahana. Birihutirwa gufata ingingo zikomeye zo kugwanya ukudahana no gutuma abakora ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu babazwa ivyo bakoze. Niko iryo shirahamwe rishimika. Ishirahamwe Ligue y'iteka riri mu vya mbere mu kugwanira uburenganzira bwa muntu muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko, rikorera mu buhungiro kuva mu ntureka ya 2015 yatewe no gusubira kwiyamamaza kwa manda ya gatatu y'uwahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kwateje impari nyinshi. Abategetsi b'u Burundi ntibemera ivyegeranyo vya Ligue y'iteka bakaryita rimwe mu mashirahamwe bavuga ko rikoreshwa n'abansi b'igihugu, bakaryagiriza gukorera inyungu z'abahoze ari abakoroni. Aho mu yandi makuru, umugabo yishwe ahuraguwe amahiri inyuma yo kwagirizwa ubusuma. Abantu 3 bahagaritswe. Gitega 19 na Mukiza 2026 hari ikiziga catowe kuri wa gatanu wa 17 Ndamukiza 2026 ku mutumba Ngundo muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Uwo yishwe yamenyekanye nka Deo Ndarufatiye, yari afise ibikomere vyinshi biboneka ku mubiri wiwe kubw'amakuru ava muri ako karere. Kubw'uwamubonye, uwo mugabo yoba yasimbiwe ko na bamwe mu banyagihugu inyuma yo gufatwa ariko ariba kumuhana witwa Leonidas Ngendakumana yoba yarahuraguwe amahiri n'abanyagihugu gushika arapfa. Aya makuru aremezwa n'umukuru w'umutumba Ngundu Godebert Nzeyimana, atomora ko uwishwe yaciye ahabwa uwo munsi nyene. Inyuma yaho inyamiramabi ziziye kuraba ivyabaye. Ku mvo z'amatohoza abantu 3 barahagaritswe. Ni Leonidas Ngendakumana, Aimable Tuyisabe na Emeline Nsengiyumva. Baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi ca Mabebuko kugira ngo babazwe. Intara ya Gitega iri mu bice vyavuzwemwo ubwicanyi nk'ubwo mu Burundi. Kubw'ibiharuro vyashikirijwe n'ikimenyeshamakuru, ibiziga bishika 40 vyaratowe muri iyo ntara kuva rero uwo mwaka utanguye. Aha rero aya niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahema gushikiriza kuri ndebeshakure yanyu yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, uburemyi, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru tukayabashikiriza hameze neza. Nagushimiye rero wowe udahema kubana natwe, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Iyi ni Isange TV, mukore subscribe canke sabone bivanye n'ururimi mukoresha kuri YouTube. Turabakunda cyane, mukomeze gutekana.